Nitwa niyo yankunze Xavier, abandi umupromotere wa societe yitwa MAXA PRODUCTS. Iyo societe ni societe irongowe n'abantu, iserukirwa n'abantu babiri. Tukaba duhingura amaji naturere, ayo maji akaba ava mu biterwa dusanzwe twirimira ngaho iwacu mu Burundi. Kuvuga mbereye ku cambere, ikintu cambere gitangura base ya byose ni kana sucre. Hanyuma tuca dushiramwo ayandi ma ingredient, mvuga ma ingredient nk'ama gingembre n'ama citron, indimu. Gingembre nazo ni tangawizi. Hama tukaba tuyikora naturel, ma 100% naturel. Nta kindi kintu kimwe twongeramwo, kuvuga dukoresha imashini. Hanyuma hariho ambalage no kuvuga tugira commande y'iwacu, dufise design y'iwacu. Donc ngerageje kubivuga mu kirundi ngira ngo ni agatekezo twisangije, niko nabivuga. Hama rero ako gatekezo dushiramwo no kuvuga ni gapima amamililitiro 500. Hanyuma tukaba tugasanzwe tukagurisha amahera 2,000. Rero bivanye n'ukuntu twe dusanzwe dukora, kuvuga dukora soit sur commande canke tugakora tukazistoka ngaho abantu bakaza barazitora. Surtout dukunze gukorera ku mariye sportif, kuvuga ahantu bagukorera amasiporo. Ndashobora kubabwira ko dukorera ngaha, abana ko musanze ngaha kuri Tempête turakorera ikiriri, hariya hejuru ikiriri. Hama hari ikindi kibanza aha muri ville juste iruhande ya Bikoro gutya, murashobora kugira muje muzohabona. Dufise imashini ikanya Misigati. Iyo mashini ni imashini ikoze ku buhinga bukomeye cyane, kuvuga ni machine electrique. Iyo mashini kabikoze mu butare butagwa ingesi, ico kintu nyamukuru. Rero ukuntu bakora baraharura imisigati, bahejeje kuyiharura bakayinyukura n'ikintu kimeze nk'urusenga, bakayironga irya mbere. Hanyuma irya kabiri bakaca mu mazi ya mbere, bahejeje mu mazi ya mbere bacashira mu mazi ya kabiri, bakaca bapasura bawusaturamo kabiri. Baje kuwusaturamo kabiri bakaca basubiraza mu mazi agira gatatu. Hamwe aho rero muri ayo mazi agira gatatu bavanye muri ayo mazi agira gatatu baca bashira mu mashini, kuvuga umoperateur w'imashini aba yambaye amaga. Hanyuma kaca akora ji, no kuvuga re zijya ajya mareste y'imisigati arafise intuze acamwo akagenda. Hanyuma ji akayirokeya ku yindi kote. Hama ahejeje kuyirokeya indani mu mashini hariyo navuga akayungiro. Ako kayungiro kaca kayungurura, mugarumva ntihabura utuntu duto dusigara, turasaba tukayungurura. Kandi dojeje kuyungurura ubugira kabiri baca bayirongera muri ayo mambaraje yacu, hanyuma kaca pfunga. No kuvuga nta muntu n'umwe yaba umutamakazi arayifata, kubera nta byo gutinya isukari, nta produit chimique nimwe atinyamwo, ni ibintu naturel byubaka umubiri. Ngiriye ko baravuga yuko irenforce na système immunitaire. Hama ikindi no kongera ko nuko tweko dusanzwe dukora nk'ubunye abantu barashaka kugira bakaduha amakomande bivanye n'amaje baba bakeneye ko angana. Rero ubunye ndagwaye nk'akarorero, hari ama club sportif ashobora kuvuga ati turakeneye ama energy kugira ngo duhe abakinyi bacu, habonye bose barashaka kutwitura. Bakuvuga turashaka kuzibasanza aho bari hose, bashaka kuzihabasanza. Hama sanzu biyaba abantu bari mu mafamiye bafise imanza, tutibagiye
b'abantu bo mu ma fitness, b'abantu aba sportif, abakinyi, baba abantu bafise amamanza, bose barashobora kutwitura kubera iki ni produit yacu ni produit naturel 100% naturel.